inyuma yo kurererwa mu mugwi wa AS Monaco, inyuma yo kumara imyaka igera ku ndi mu mugwi wa Paris Saint-Germain, yari intango y'ubuzima bushasha kuri Kylian Mbappé. Hari kuri uyu munsi wa kabiri w'igenekezo rya 16 kwezi kw'indwi mwaka wa 2024 saa 6 z'umurango, aho Kylian Mbappé yari yinjiye mu kibuga c'umupira w'amaguru ca Real Madrid Santiago Bernabeu, atangura urugendo rw'iwe rushasha rw'ubuzima, yakirwa n'abakunzi b'uwo mugwi bagera ku 80 bakoma amashi kandi banezerewe cyane. Ku myaka 25 y'amavuka, Kylian Mbappé yekanwa imbere y'abakunzi 80 b'umupira w'amaguru wa Real Madrid bari bishikiye ku kibuga Santiago Bernabeu, n'abandi bakunzi isinzi bariko bikurikirana live shankibida aho baciye kumbonesha kure bari mu mihingo itandukanye y'isi, maze atanga urugendo rw'iwe rw'imyaka 5 yaragiye gukinira mugwi wa Real Madrid, no kuvuga gushika mu mwaka wa 2029. Mbappé yinjiye mu kibuga yambaye umwambaro wera Real Madrid isanzwe yambara uriko nimero 9, igiye aramukanya n'abafana yerekeza iyo Florentino Perez, umuyobozi wa Real Madrid, yari kumwe n'umusaza w'ikizira saza Zinedine Zidane, umufaransa yakiniye Real Madrid yongera yibera umumenyereza, akaba ari nawe yatumye Kylian Mbappé atembera inyubako za Real Madrid ku nshuro ya mbere, ubutumire yari yamuhaye mu mwaka wa 2012. Mu kwakira Kylian Mbappé muri ivyo birori, Florentino Perez yafashe ijambo avuga ati: "Mugenzi Kylian Mbappé, urakazi wawe. Turazi ko wakunze umugwi kuva ukiri umwana muto. Mu myaka iheze kibuga wakirabira akumbonesha kure kucaye kuri television, ariko ubu niwe uri kwacakirirwamo. Turazi ko wamenye kuva ukiri muto ivyo uno mugwi wa Madrid wisangije." Inyuma yo kwakirwa na Florentino Perez, umuyobozi wa Real Madrid, Kylian Mbappé nawe yaje gufata ijambo, nawe avuga ati: "Ngiye kugerageza kuvuga mu rurimi rw'Espanyol. Namaze imyaka myinshi ndota gukinira umugwi wa Real Madrid. Iyo ndoto yanje yagiye mu ngiro kuri uno munsi uri hejuru. Mu vy'ukuri ndishimye. Numva noshimira umuyobozi Florentino Perez anyakiriye mu buryo buteye iteka nk'ubu, ariko umunsi wa mbere nshika mu no mugwi habaye udutego twinshi, ariko raba ubu ndi ngaha. Ndashimiye kandi buri muntu wese yagize ico akoze kugira ngo nshike ngaha. Imigambi twakoze yaraciyemo, ubu ndi umukinyi wa Real Madrid. Ndabona umuryango wanje wishimye cyane, mama wanje akorora amosozi, ati twagiye 1, 2, 3 Real Madrid." Ayo yaramwe mu majambo yo kwakira umusaza w'irya Kylian Mbappé, aba majambo y'umuyobozi wa Real Madrid Florentino Perez, ndetse n'amajambo ya Kylian Mbappé wenye ubwiwe. Ese uko uno munsi yakigwa yavuze iki? Ubanza rwagenze gute? Yakiriwe gute Kylian Mbappé? Ese mu kiganiro yakoze n'abamenyesha makuru abazwi ibibazo birenga 22, Kylian Mbappé yishuye iki? Yasezeraniye iki bakunze umugwi wa Real Madrid? Yasezeraniye iki abakinyi b'umugwi wa Real Madrid? Niki yavuze kuri bano bakinyi? Ni yaye mateka yavuze azi kuri Real Madrid? Ni gutagiye kwitwara? Byose ugenda uvyumva. Ugumane nanje Wilfried Rambona, kinyamakuru Wifi Sport. Ukore abone cyangwa subscribe kuri YouTube channel, ariko uje no kuri Facebook hose ni Wifi Sport. Ukore follow cyangwa suivre, ariko kandi ubuke gukora commentaire no gusangiza abandi kuko biryoha bisangiwe. Tubwiye nawe ikibivuga ko ibiganiro bifuza ko tugushikiriza, ariko kandi ufise icyo udandaza, ufise ibyo ukora, ushaka ko bimenyekana kugira ngo ushobore kudandaza, utimenyekanishije n'udandaza, wegere Wifi Sport uciye kuri no nimero iri ngaha munsi. Ushaka kutwandika kuri WhatsApp cyangwa utuma busanzwe cyangwa twakora, ubundi tugufashemo ibintu byawe bimenyekane n'abantu isinzi. Twinjire neza mu idonido by'ibiro ukuntu byagenze, ndetse n'amajambo Kylian Mbappé yagiye avuga. Nibirori byatanguye neza na neza isaha 6 z'umutaga wo ku munsi wa kabiri, hari igenekezo rya 16 kwezi kw'indwi mwaka wa 2024, aho umugwi wa Real Madrid watanguye utangaza ko inyuma yo gusinyisha Kylian Mbappé amasezerano y'imyaka kuri 5 kuva mu mwaka wa 2024 gushika mu mwaka wa 2029, ko arico gihe ciza cyo kwerekana Kylian Mbappé imbere y'abakunzi b'umupira w'amaguru ndetse n'abakunzi b'umugwi wa Real Madrid. Aho abakunzi b'umugwi wa Real Madrid bari bipanga neza mu kibuga cha Santiago Bernabeu
Kylian Mbappe we yariko yakigwa na Florentino Perez no mu perezida w'umugwi wa Real Madrid mu nyubakwa y'amanama y'umugwi wa Real Madrid yitwa Ciudad Real Madrid, aho yabanje gutera umukono ku masezerano ndetse akorerwa ibipimo by'amagara, maze yitegurira kwinjira mu kibuga kugira ngo ashobore kuba agenda kwerekanwa imbere y'abakunzi b'umugwi wa Real Madrid. Muri uwo mwanya nyene Kylian Mbappe yahawe umwambaro aja kwambara. Afana b'umugwi wa Real Madrid bari bamaze kwinjira muri stade n'igishika cinshi cyo kumwakira imbere yuko Kylian Mbappe we yinjira muri ico kibuga. Habanje kwinjira bamwe mu ba legends b'umugwi wa Real Madrid, abakinyi bakomeye baciye muri uyu mugwi. Ndavuga nk'umusaduka izina rya Alvaro Arbeloa, umukinyi w'inyuma yakiniye n'umugwi wa Real Madrid kuva mu 2004 gushika mu mwaka wa 2006, yongera ahagaruka kuva mu mwaka wa 2009 gushika mu mwaka wa 2016. Harinjiye Santiago Solari, uno nawe n'umukinyi wo hagati mu kibuga yakiniye n'umugwi wa Real Madrid kuva mu mwaka wa 2000 gushika mu mwaka wa 2005. Hongera hinjira Raul Gonzalez, umusatirizi yakiniye ino ekipe ya Real Madrid kuva mu mwaka wa 1994 gushika mu mwaka wa 2010. Vyumvikana ko yakiniye ikiringo c'imyaka 16. Mbere yuko yinjira mu kibuga, umusatirizi wa Real Madrid Rodrigo Goes yasimbiye ku mbuga ziwe za Twitter, yandika ubutumwa aho ikaze Kylian Mbappe avuga ati kaze mu mugwi wa mbere ukomeye kw'isi. Akiri mu bwambariro, abakunzi b'umugwi batanguye kuririmba basamirana muri stade Santiago Bernabeu. Kabona papa wiwe Wilfried Mbappe ndetse na mama wiwe Faisal Amari aho bari bicaye bishimye cyane. Imbere yuko asohoka ubwambariro, Florentino Perez, umuyobozi wa Real Madrid, yasohotse ari kumwe na Zinedine Zidane, n'umukinyi wa kera wa Real Madrid, n'icamamare yakiniye Real Madrid kuva mu mwaka wa 2001 gushika mu mwaka wa 2006. Yongera umumenyereza w'icamamare mu mugwi wa Real Madrid, aho yayifashije gutwara UEFA Champions League zitatu zikurikirana, akora amateka hari mu mwaka wa 2016, mu mwaka wa 2017 n'umwaka wa 2018. Maze abakunzi bose ba Real Madrid bakomera amashirimwe, bagaragaza ko bishimiye bano basaza benda vuga Florentino Perez ndetse na Zinedine Zidane. Imbere yuko yinjira mu kibuga cha Real Madrid, yabanje kwerekana ivideo irimo amateka ya Kylian Mbappe. Iyo video uno mugwi wa Real Madrid wagiye urekana yatangurira ku ncuro ya mbere Kylian Mbappe akiri muto yagiye arahura na Cristiano Ronaldo, yekanye ibice by'amateka Kylian Mbappe yakoreye mu mugwi wa AS Monaco, yongera yerekana ibice by'amateka yakoreye muri Paris Saint-Germain, hamwe n'ibikorwa vyiza yerekanye mu gikombe c'isi ca 2018 ico yatwaye ari kumwe n'igihugu c'Ubufaransa, ndetse no mu gikombe c'isi ca 2022 ico yashikanye no mu giseke cy'Ubufaransa muri final ukino rwa nyuma rwa kino gikombe, aho insezero n'igihugu ca Argentine batsinze kuri za penalty. Ariko kano mukinya akaba yari yakoze amateka mu rukino, aho yatsinze hat-trick, akaba n'umukinnyi wa kabiri akoze amateka yo gutsinda itsindo bitatu mu rukino rwa nyuma. Inyuma yo gushika mu kibuga akagera Florentino Perez ndetse na Zidane bari bicaye. Perez yafashe ijambo avuga amajambo yerekeza ku bakunzi bo mu gati. N'umunsi w'amateka ku mugwi wa Real Madrid, biranezereje gusubira kuba mu bihe byo kwakira abakinyi bacu ku kibuga cacu. Buri gihe tugiye kwakira umukinyi aje kwambara umwambaro wa Real Madrid ku ncuro ya mbere, kiba ari igihe cyo kwigina, kiba ari igihe cyo gucelebra. Perez yongeye avuga ati uwo mugwi ni wo wa mbere ukunzwe kandi wemerwa cyane ku isi. Adutanguriye twama twisunga amateka yabo nka Santiago Bernabeu canke Alfredo Di Stefano, yaba Gento canke Raymond Kopa, baradusigiragi basigira umugani umugwi wa Real Madrid. Ahityo kubwira abakunzi b'umugwi aya majambo, Perez yarahindukiye abwira Kylian Mbappe ati mugenzi kazi wawe, turabizi ko wakunze umugwi ukiri muto cyane, twarabona aho hambere kera uriko urabira Stade de Santiago Bernabeu kumbonesha kure,
ntuzigera wibagira igihe Zinedine Zidane yagutumirira mu mugwi wa Real Madrid mu mwaka wa 2012 wamenye ico umugwi wisangije ukiri muto cyane. Perez yabananje avuga ati uwo mwambaro ntuzigera utuma wewe ubaho wikoreye amaboko kandi uzogushigikira mu bikorwa byawe byose. Washikije indoto yawe kubera ko utigeze urera amaboko, warakoze, uri ngaha kubera ko ibyo wakoze byashimwe. Ndagushimiye kuba warakoranye ishaka ukorana umwete kugira ngo uroranirwe mu kwambara uno mwambaro wera w'umugwi wa Real Madrid. Yabananje Florentino Perez avuga ati uhejeje kugira saison nziza cyane, mwebwe abakinyi bakomakomeye mu mupira w'amaguru muri akarorero ku bana abihweze. Ntituzibagira uwo munsi aho Kylian Mbappe ashikije indoto ziwe. Kylian, urahawe ikaze muri Real Madrid. Niko Florentino Perez n'umuyobozi wa equipe ya Real Madrid yasoze avuga, aho mu rurimi rw'Icyespanol Kylian Mbappe nawe yafashe ijambo yerekeza ku bakunzi b'umugwi wa Real Madrid avuga ati mwaramutse neza mwese, nibisanzwe kuba ndi ngaha. Ati ngiye kugerageza kuvuga mu rurimi musanzwe mwumva rw'Icyespanol. Sinamaze imyaka myinshi ndota nkindi no mugwi wa Real Madrid. Iyo ndoto yashitse uyu munsi kandi murabona ko nishimye cyane, murabona ko mpimbawe. Shimiye Florentino Perez yanakiriye ku rwego udasanzwe, ari umunsi wa mbere nshitse mu mugwi wa Real Madrid. Nahuye n'imitego myinshi ariko raba ubundi ngaha. Ndashimiye kandi buri muntu wese yitanze kugira ngo nshike ngaha. Twararoraniwe ndi umukinyi wa Real Madrid, ndabona umuryango wanje wishimye, mama wanje akorera amosozi y'umunezero. Ananje Kylian Mbappe avuga ati ni umunsi udasanzwe kuri jewe kuva nkiri umwana, namwe mfise indoto imwe gusa yari yo gukinira mu Real Madrid, yari yo kuba ngaha. Kuba ni ngaha bisigura byinshi kuri jewe. Mwarakoze cyane abakunzi ba Real Madrid ku rukundo mwamaze imyaka myinshi mungagariza. Uwo munsi mfise iyi ndoto yo kuba ku rwego rw'amateka y'umugwi wa mbere ku isi Real Madrid. Shaka kwitanga ntange ivyo mfise byose ku bw'umugwi. Yerekeza ku bana bakiri batavuga bati abana mwese muri ngaha mumenye ko nanje nari meze nkamwe, nari mfise indoto kandi ndayishikije. Nimwashiramo ishaka muzoshika kuvyo mwifuza byose. Abandanya avuga ati ndarengewe n'umunezero, ndishimye kuba ndi ngaha. Sinobandanya mvuga kuko no hava nsanga nakorera amosozi. Acabwira ati turaharura rimwe gushika kuri gatatu, hama tuvuge ruti Real Madrid. Avuga ati 1 2 3 Real Madrid, igisigura come on Madrid mu rurimi rw'icyongereza, canke igisigura mu rurimi rw'ikirundi ati bitanguye gushika kandi bizokama bishika, canke se tera imbere, ubandanye tera imbere Madrid. Ambavu yayo majambo Kylian Mbappe yahawe isaho yuzuye imipira, atangura kwitera mu bafana yibagabira mu gukurikiza imirimo y'umugenzo isanzwe iranga kwakira abakinyi, abagabira abakinyi abafana imipira mu kibuga Santiago Bernabeu. Aje gutanga iyo mipira Kylian Mbappe yasohotse ikibuga yerekeza aho yararindiranye gishika mu kiganiro ndetse n'amenyesha makuru amajana. Ico kiganiro yagikoze inyuma yo gukorerwa ibipimo vy'amagara no kwerekanwa imbere y'abakunzi b'umugwi wa Real Madrid, nkuko namaze kubandanya nababwira. Mbega nibiki Kylian Mbappe yavuze muri ico kiganiro, aho amenyesha makuru amajana bari bakoraniye hamwe bamubaza, aho bafashe bamubaje ibibazo birenga 20. Mbega byishuye kuri Kylian Mbappe. Kambere atanga avuga ati yari indoto yo mu bwana irashitse, ubu ni ngaha ndi umukinyi wa Real Madrid. Jewe n'umuryango wanje turujujwe, turishimiye cyane kubona bishitse. Anganya avuga ati kuva nkiri umwana namanye umugambi wo guha ico mfise cyose umugwi wa Real Madrid, citse nkaronka ako karyo. Anganya avuga ati ndaciye bugufi kuko nshitse mu mugwi wa mbere ukomeye ku isi. Imigambi yanje niyo kubaha ibirango vy'uno mugwi, nongere nshire imbere kwiyunga n'umugwi, menye kubana n'abandi bakinyi buno mugwi,
kandi ndizera ko bizogenda neza cyane. Kylian Mbappe avuga ku bijanye n'ikibanza azokinamwo yagize ati nzokinaho umumenyereza azonshira muri Paris Saint-Germain nakinye ku bibanza bitatu cyo kimwe no muri AS Monaco. Ati gihambaye no kuba meze neza mu mubiri kandi nateguye bihagije na ikibanza cyo gukinamwo ivyo ni ibintu bisanzwe cyane. Ku kibazo kijanye no kuntu yavuga ko atitaho abafana b'umugwi wa Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe yasezeraniye abafana ba Real Madrid ko bazogiranira ubucuti bukomeye cyane, aho yababwiye ati natangaje cyane n'urukundo abakunzi b'umugwi wa Real Madrid bangaragarije, nzobagumiza ku mutima, nzokwitanga mu kibuga ndabahe ivyanje byose kugira ngo munezerwe. Fise inyota yo gukinana n'abakinyi ba Real Madrid bose. Iyo ukina muri Real Madrid uba wumva ko ukinana n'abakinyi b'ibitangaza. Bamubajije ku bakinyi ba Real Madrid yafana akiri umwana muto, Kylian Mbappe yishuye ati narakunda kuraba Zinedine Zidane ko yari umukinyi asanzwe amuva mu gihugu cy'Ubufaransa mvukamwo. Yongera avuga ati narakunda kuraba kandi uburyo Cristiano Ronaldo yakinamwo. Nararaba inkino zose za Real Madrid ariko kuva ubu sishobora kuziraba kuko mpereza kuzoba ndiko ndazikina. Kylian Mbappe yabananje avuga ati narimvamo ko iki gihe kizoshika kuri jewe Real Madrid yariyo yonyene cifuzo canje, nta wundi mugwi nashaka gukinya atari Real Madrid. Narondewe n'imigwi myinshi nsaba kwisinyira ariko yose nayiha inyishu imwe, ninarinda mva muri Paris Saint-Germain nzoshanja mu mugwi wa Real Madrid. Abafaransa bakina muri uwo mugwi bagoma bambwira ngo nze gukina ngaha. Vinicius Junior nawe nyene yanyarikiye ubutumwa bwinshi ansaba ko noza mu mugwi wa Real Madrid, ariko mu vy'ukuri sinari nkeneye ko barinda kuntera intege kugira ngo nshire amazina ko nkwiriye kuza gukina mu mugwi wa Real Madrid. Nari nyotewe cyane by'ukuri gukinana nabo. Yicishije bugufi cyane, Kylian Mbappe yavuze ati naco ndi mu mugwi wa Real Madrid nta n'urukino na rumwe ndiga ndakina. Biratangaje kwakirwa niteka nk'iri mu gihe atanico ndamarira uno mugwi. Mwakoze cyane bakunzi ba Real Madrid, uru rukundo munyeretse nzorubariha mu gukora ivyo nshoboye byose kugira ngo ndabanezereze mu kibuga. Yishura kibazo c'abamenyesha makuru bamubaza nimba azokina urukino rwa Super Coupe d'Europe rutegekanijwe igenekerezo rya 14 kwezi k'umunani umwaka wa 2024 igihe cy'isaha 3 z'ijoro hagati ya Real Madrid na Atalanta Bergamo yatwaye Europa League. Real Madrid yatwaye Champions League mu gihe asanzwe afise ububabare yagize kuzura mu gikombe ca Buraya ariko akina mu gisege bw'Ubufaransa. Kylian Mbappe yishuye ati twabiyaze n'abaganga b'umugwi tuzoraba ico gukora, ndizera ko nzokina urwo rukino ariko amahitamo nayo mumenyereza. Ngiye gutangura imyiteguro yo kugira ngo nzokine urwo rukino kwa mbere. Ku bijanye n'igihe azokira izuru yishuye ati ngoma mvugana n'abaganga, ngoma numviriza ivyo bampanura kandi nzotangura gukina igihe bizoba bikunda. Mfise inyota yo gutanga ivyo mfise byose ku mugwi wa Real Madrid igihe bizoba bishoboka. Avuga ku buremere bw'amateka y'umugwi, yavuze ati uburemere bw'amateka y'umugwi ni ikintu gihambaye cyane iyo wambaye umwambaro wa Real Madrid. N'umugwi wa mbere ukomeye ku isi, ni umunezero udasanzwe kuba ndi ngaha kandi nzokwihatira kuba ku buringanire cyangwa se ku rwego rw'amateka y'uno mugwi. Avuga ku bucuti afitaniye na Cristiano Ronaldo, avuze ati kada kajambo nahereje ko igihe nariko ndavuga nerekanwa imbere y'abakunzi b'umugwi wa Real Madrid, mvuga nti rimwe kabiri gatatu Real Madrid, kwari kugira ngo ndabibutse Cristiano Ronaldo kamwe mu majambo yakoresheje igihe yariko arasozera nawe yerekanwa imbere y'abakunzi 80,000 ba Real Madrid aza mu Real Madrid ava muri Manchester United. Akaba nawe mukinnyi amaze kubakora amateka cyo kimwe na Kylian Mbappe bo kuba bakigwa kwisinzima mu mupira w'amaguru n'abakunzi bashika 80,000 ku kibuga. Kylian Mbappe yabananije avuga ati Cristiano Ronaldo n'umugenzi yarakoze amateka muri uwo mugwi, yamama impanuro z'ingene nokina, yongera ambwira icyamufashije kuguma ashitsa icyifuzo ciwe n'iterambere ryiwe. Kuri Vinicius Junior yavuze ati Vinicius n'umukinnyi yisangije umukino, ni umukinnyi akomeye cyane, nzohimbagwa no gukinana nawe
hamwe n'abandi bakinyi bose b'umugwi wa Real Madrid. Ati nibaza ko abakinyi bakomakomeye bamenya ingene bakinira hamwe. Yakoze ibitangaza muri izi sezo ziheze, nahanje ho kurondera ingene nzomenyana n'abandi bakinyi b'umugwi wa Real Madrid. Ngiye kubikora mu buryo bwihuse kugira ngo mfashe umugwi kwamana intsinzi. Kubijanye no kuba atambaye umwambaro wa nimero 10 asanzwe yikundira, yavuze ati hariho Luka Modric, ndishimiye kuba iruhande yiwe nambaye umwambaro wa nimero 9 nawe yambaye umwambaro wa nimero 10. Nimero wambaye sico gihambaye, igihambaye ni ibikorwa bituma dushika ku ntsinzi. Ndashobora gukina nambaye umwambaro wanditseko nimero iyo ariyo yose. Avuga kukungene yashitse i Madrid ku nshuro ya mbere, yagize ati mu mwaka wa 2012 naje i Madrid guhura na Zinedine Zidane. Yari yambaye ubutumwa, yari n'indoto kandi igiye mu ngiro. Byarangoye kwiyakira, nararyohewe bidasanzwe. Cyari cyo gihe cyane mbere cyo kubona Real Madrid iriko ikina, ndetse no kubona uwo nakunda cyane Cristiano Ronaldo ariko akina amaso mu yandi. Niyo mpamvu ndiko ndabwira abana bakiri bato ko nibo kazoza b'umupira w'amaguru. Nashaka kubabwira ko bo kwizera indoto zabo no kubereka ko vyose bishoboka iyo bakoranisha. Bamubajije ingene yamenye kuvuga ururimi rw'Icyesipanyol, yagize ati nahereye mu mashuri yisumbuye ntabyo nari nzi neza, naciye nihatira kumenya Icyesipanyol kuko nari mfise indoto yo kuza mu Real Madrid umunsi umwe. Ntegerezwa kuzobandanya ngira byinshi niga kugira ngo menye itandukanye. Ariko sinakivuga neza nk'uwakibayemo, ariko kandi sintinya kukivuga no kuvuga amakosa kuko umuntu yigera mu makosa akora. Ndondera ukuntu usubiramo amakosa nakoze nk'akosora bito bigatuma angira ico nize. Bamubaza nimba azojana na Real Madrid muri USA cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukina inkino zo gutegura sizo ya 2024-2025. Real Madrid izokina mu ntango z'ukwezi k'umunani, arizo urukino Real Madrid izokina n'umugwi wa AC Milan igenekerezo rya mbere ukwezi k'umunani gishisa 8 n'igice z'ijoro. Urukino bazohura na FC Barcelona El Clasico igenekerezo rya 4 ukwezi k'umunani mu 2024. Urukino ruzobisa indwi y'ijoro, ndetse n'urukino bazokina Real Madrid izokina na Chelsea igenekerezo rya 2 ukwezi k'umunani zibari gishisa indwi y'ijoro. Mbappe yishati nzobiyaga n'umumenyereza Carlo Ancelotti hamwe n'umugwi. Bahisemo ko nkina nzokina, ndinga kugira ngo ntange ivyo umugwi unsabye. Bamubaza kubijanye n'imigambi afise, yagize ati imigambi yanje nayitandukanye n'imigambi ya Real Madrid. Utegeza gutwara ibikombe, usabwa kuvyiyumvamwo neza ukavyimenyereza. N'inyuma yanje Real Madrid izotwara ibikombe nk'uko yabitwaye n'imbere yanje. Sinshobora kuvuga igitigiri cy'ibitsina nzokwinjiza, kuko nivyakenerwa ko ntanye imipira kugira ngo abandi batsinde, nzobikora. Nzofasha kugira ngo dutware ibikombe byose bishoboka. Real Madrid yama ihabwa amahirwe, igikuru kibaru gisigaye nukuba tayari umukino avuga ati ndi ready kugira ico ntereye mu byo abandi baza gukora. Avuga ku bijana na Endrick, yagize ati ndamuzi nk'icyamamare. Endrick aracari umwana muto cyane, ariko sinkikeranya ko ari impano idasanzwe. Ndazi ubuhinga bwiwe, umukino akiri muto kandi agikeneye kwiga, kandi namwifuriza kwiga yihuse. Ndi tayari kumuronsa impanuro niyazikenera, sinkekeranya ko azofasha umugwi. Gusoza Kylian Mbappe yagize ati nshinjira mu kibuga ca Santiago Bernabeu natangaje no kwibona mu ma ekra canke se mu vyuma nerekanwa imbere y'abakunzi b'umugwi wa Real Madrid. Ivyanteye intege zo kwihuta kuvyaza umusaruro indoto zanje. Ayo niyo majambo Kylian Mbappe yashoboye kuba yishura imbere y'abamenyeshamakuru amajana bamubaza ibibazo. Ariko kandi dushobora kwibaza ati mbega Kylian Mbappe aje muri Real Madrid ninde, yaciye he, yavukiye he, yakuriye mu buzima buhe, ni ayahe mateka yamuranze, ese yobere ku rwego rwo kuba umukinnyi mwiza muri Real Madrid, n'iki yokwitega muri Real Madrid, amateka yiwe n'ayahe. Ibyo nivyo muzokurikirana mu biganiro byo hanyuma nje tugiye kwategurira. Je kumva ni rya Wilfried Irambona ku ruhande rwanje meze neza, nizere ko namwe muriko mumererwa neza. Kinyamakuru ni Fisport, bana ko abone cyangwa subscribe kuri YouTube channel ni Fisport, wongera uje no kuri Facebook ugira suive canke follow, amakoreza commentaire tubwire ibiganiro bawifuza ko tugushikiriza, mushikire kuri Fisport cyo kwa zino nimero ziraha munsi kugira ngo tugufashe kwamamaza ibyawe. Ubundi ngo utimenyekanishije n'udandaza, uri byo hingura, kuri byo udandaza,
ivyo ukora vyose ukeneye ko biba bironka abakiriya ubundi usanga ukaze muri Fisport ndabifuriza kugira mu bihe vyiza mugira mubahwe bye bye hasta la vista.